Shalom ndabaramutsa mwese bakunze ibiganiro bica kuri Bazira Champion TV twarababwiye yuko igihe tuzotukirumwe namwe ntacyo tutazokora ngo tubazanire biza aha hantu sinzi ko mwamuhabona ni muri commune Buganda ni ku isoko yaho ariko twarababwiye ko mu biganiro byacu naho tuzatura ahantu nkaha mugire ngo tuje kugira ngo ntago twaje gusoma habe namwe ahubwo dufiseho inkuru y'umuvyeyi atunze umwana umuvyeyi atunze umwana kandi uwo mwana ni kibazo kuri we, ni kibazo ku muryango. Uwo mwana aragwaye cyane, uwo mwana aragwaye amerewe nabi, ari ahantu n'ubu dufite amakuru yuko yoba yugaraniwe mu nzu, maze mama wiwe akaza kurondera ico rirenza kubera ko bidakunda yuko ashobora kumugendana kubera ko yabuze uko akora, yabuze uko agira, ariko ahitamo gusiga amwugaranye kugira ngo ashobore kubandanya imirimo. Nyemera tugumane nawe maze kugira ngo ndakuzanire ikiganiro uno munsi ndazi ko kiza kugukora ndi kumwe nawe, ariko kandi wibuke kugenda ugize subscribe kugira ngo bananikurikirana ibiganiro byacu ndi kumwe nawe twagiye. Mama barafunzwe twumvise ni mwebwe mama Edith nivyo Edith ari hehe aberewe Edith ari muhira ari muri krize numva hano hantu mengani hakorohereza ntakutokege haje imbere gato sitaganya kubana hejuru yaga Mari mutubwiye mama Ediko Edite uno munsi mwamusize mu nzu kandi yugaranye, bimeze gute? Amagara yameze gute? Amagara yiwe no kuvuga bivanye n'imiti ahora aronka burandwi zibiri yaraheze bivanye n'amafaranga ari kibazo aramaze nk'indwi zibiri iyo miti atayifata. Ariko muri ko maragerageza kuraba uno munsi ubuzima bwiwe butera bigenda gute? Ubuzima bwiwe iyo miti atayirose kabisa busubira inyuma, mugabo iyo ayifata burage nk'uko bikwiriye agira amagara meza cyane, aragira n'akayaba guko gufungura. Ariko se ubu munsi ko muri ngaha mwatubwiye ko mwaje kurondera ico rirenza mukaba mwamusize mu nzu wenyine, nta umutima ntusimba? Bono kuvuga urasimba kuko nk'iyo bishitse ari mu nzu yugaranye nubwo aba aryamye cyangwa yicaye hari igihe dusanga imbeba zamuriye kubera bari ahantu mu cumba hatabona. Ubwo rero bivanye n'uko imvura ibigwa tumushira mu nzu nk'iyo nyene byashitse kugira ngo imvura ntashoboye kwinjiza mu nzu umuntu atamuteruye ibintu nka bene ivyo. Ariko se mbo bigenda kubera iki mutamutwaye ku kigo ko tuzi hariho ikigo gisanzwe kirerwamwo abana nk'abo, byagenze gute? Bono kuvuga twaramujana muri iyo minsi mugabo ubu kubera ari muri krize ikibazo ciyo ngwara mukarira kubera ata miti aca aba febre bikaca bituma tumugumiza muhira, tumujana umunsi ku munsi no kuvuga amadepanse dutanga nk'ibihumbi 2 ku munsi. Umva rero bivanye n'indi miryango dutunze irashika ubwo buryo bukabura bikaca bisaba ko aguma muhira, mugabo cyane cyane uyu mwanya n'ino saha ari muhira ku kibazo c'ingwara yiwe yabaye ndase n'imiti yabuze. Bakunze ibiganiro bica kuri Bazira Champion TV muramwumva mama Edite aravuga ati uno munsi kubona Edite ntamutwara ari ati nuko byukuri birangora ati nabuja ntunze imiryango myinshi uburyo si ntabwo ari kirenga kugira ngo namenda mwunguruza ndamutwara hariya ati ico doha ingene tushaka kuyunguruza. Ikindi naco ngo ingene bavugwa birabagora nivyo mama Edite. Mbe nsubiye inyuma magato mama Edite burya kugira uvure umuntu bisaba kuba uzi ingene ubwo bumuga bwatanguye. Hoho ubumuga bwa Edite bwatanguye gute, byaje gute? Ubumuga bwa Edite bwatanguye afunze umwaka n'igice, no kuvuga waramwicarika ngaho ukabona reka araraba nyene ubona araba umuntu nkaho umenga itiro ryamufashe, hama birakura bitera imbere. Ubwa mbere arashuha, maze gushuha aca afatwa n'ivyo bintu byangwara bita ngo ni gisahuzi mu Kirundi. Turamujana ku ivuriro ryari ritwegereye
baramutera zijya nshinge batera mu gisusu hama turamutahana n'ubundi bigeze igihe yongera arashuha byongera kandi bigenda kwa kundi bica birabandanya rero bivanye n'uko uburyo bwagiye butugora na n'uno munsi twaramujanye ku mavura atandukanye twaramujanye Gitega twaramujanye kuri Senkezito kuvuga udufaranga twaronka nyene tugaherana nyene n'iyo miti hama akacamara nk'igihe c'umwaka imyaka 2 adasubiye kuronka imiti ingwara kurana n'uno munsi. Ubu munsi abariko baradukurikirana ni benshi cyane urashobora gutera kamo abariko baratumviza ugatera kamo n'abari mu mihingo itandukanye n'igiki ubabasaba ico no basaba nk'abavyeyi nkuko nabo ari abantu nkumbure uno mwanya nino saha bagifise abana bagendana ubwo bumuga atari bo bavyigize dusaba ko hoba imfashanyo hirya no hino mu buryo bwo gusaba bitwunguruza cyangwa se mu buryo bwo gusaba imiti n'abaganga benshi kugira ngo natwe turabe ko abana bacu nubwo bagendana ubwo bumuga bwo kwiyunguruza mu buryo bwo gutera imbere naho ubwo bumuga babugendana nko kwifashisha n'ibindi hirya no hino kuko ugendana ubumuga hariho benshi baba bashoboye kuba bokora ibintu mugabo bikabura dusaba uburyo bw'imyuga n'ibindi yego. Mama Edi mbega ko mbona muri ku kazi bihava bidukunda ko twagomba kubasaba mbega turashaka kujana muhira kugira ngo mutugurure tumurabe ingene yoba amerewe nta kibazo na kimwe gihari turashobora kuraba badusigararira kuko si vyacu n'abaduteje aho tuba turicaye ati murashaka gusaba uruhusha kugira ngo mutujane nimwe mutwemeye n'ukuri reka mundako kanya kugira ngo tugende turabe tubashikane abanwanyi bigano bica kuri Musi Champion TV murabe uyo mwana ahari uwo mwana ari ku ico gitanda yugaranye kubera kubura aho mamikoro y'abavyeyi nyemerera mu nkurikire tujane ndikomwe nawe. Father, come and see the needy. Remember those that are suffering. Look at them with your kindness. They are on the ground. They need your hope, bro. Victim need a victory. We pray for them wherever they are. You save the Israel. You raised the dead from the dead. You never wrote down your brethren until you lifted them from this grave. Kugira mwamubonye wa mwana n'uyu murabona ko by'ukuri asiga yugaranwe kubera ko atakundi bari bugire. Yambu Edite by'ukuri aha buri munsi nuko nyene mwama mumusiga aha ari wenyene yego n'ukuri misi yose nuko bigenda nta nubwo mwamwigira mucungisha abandi bana bigenda gute ntimushaka gusanga yiyononye cyangwa se ibindi no kuvuga kumucungisha abandi bana kubera atoroka nticokunda twe dusize twoga biramufasha kubera guma atambagira hanyene yego ntimuntinya ko hari byo yokonona indani aha nuko tusiga tubitsa ahantu naho nyene no kubera bariko bararenganiza ngaho yego none arafungura bisanzwe nk'abandi bana bimeze gute gufungura aha urabona ko ari hari ahantu twari twamujanye ku ishuri Gitega uburyo butubana buke acaravayo amaze kuvayo acarasha kuvuga aha yaratambuka ni probleme z'uko yahiye aho hose ku maboko ufungura nyene turamumenyereza akazara bimenyera kwitamika wenyene arafise abandi bana bavukana bo bavyakira gute abandi bana bavukana ko bavyakira nyene kuko babona nyene ari umuntu nyene babona adafite ubwenge nk'ubwo bafise birashika hamwe nyene
ukabona nyine kumenga baramwinuza yego nk'abavyeyi ico gihe muca mukora iki mu genza gute tugerageza kubereka ko nawe ari umuntu nubwo agendana ubwo bumuga Father, come and see the need. Remember those that are suffering. Look at them with your kindness. They are on the ground. They need your hope, Lord. The victim need a victory. We pray for them wherever they are. You saved the Israel. You raised the dead from the dead. You never wrote down your brethren until you lifted them from this grave. Shalom shalom ntiturambirwa kuba hamwe namwe nabwiye yuko tuzokwama tubazanira byiza cyane nyemerera ugumane nanje kandi nababwiye inyuma yo kubonana na wa mwana Edite agena mwuga ugarane mu nzu turafise inkuru y'uwundi mwana nawe nyene afise umuga budasanzwe yugaraniwe mu nzu ari ahantu bita mu Gitohera aha ni muri commune Mugwi ni mu ntara ya Cibitoke aha turi naho ni ku mutumba Ruhagarika aha turagiye kugira ngo dushike kugo rugo turabe uyu mwana nawe nyene ikibazo afise nyemerera ugumane nanje maze ndazi yuko nk'umuntu w'umutima uza kugira itukoze twagiye inkuru yindi dufise nkuko twabibabwiye ni ubundi mwana asanzwe agendana ubumuga nawe nyene buteye ubwoba mutamwambwiye kari ngaha mwino nzu yego cyane reka bakunzi mu bandanye mukurikirana ibigano byacu mu nkurikirana amadushikeyo turaba uyu mwana nawe ikibazo iyo bafise ni sawa urakomeye mwitwa bande nitwa Senia Senia niryo zina ryonyene ufise niyo kwizigira Senti Senti akutoko ko tugusanze ngaha wenyene biri gute biruko nyene mumbona nta bandi bantu bari ngaha ngaho uri ngaho nguwo ngaho ninde mufanike mimayina wanje none nta aha mu nzu nta wundi muntu mubanaho papa wanje yarapfuye nawe asigaye mama wenyine mama nawe ari hehe ari mu murima murumva muri rwa rukurikirano rwacu bakunze ibigano byacu ko Sentia ari ngaha kandi ari kumwe n'abandi bantu basanzwe ariko atari umuvyeyi wiwe bigaragara ko yagiye guca ingero cyangwa se kwisumamwo akamusiga ngaha mu nzu reka mu ntiza kanya hama bandanye nyaga na Sentia kugira ngo twumve ivyiwe Sentia tugusanze ngaha urashaka kutubwira ubuzima bwawe kuva ukiri muto mbega ubwo bugwara bwagufashe byari byagenze gute kuvyo waba wibuka byo nibuka je mawe yambwiye yuko natanguye kuvyemba nkiri umwana mutoya mawe ibyo yambwiye numvise ngo nararandarira bukarinda buca naryamye sinaronka itiro kubera iyi ndwara amaze kukubwira ko warara urarira kubera none iyo ndwara ntiyakubwiye ingene yagufasha natanguye kuvyimba babona ndatanguye kuvyimba baragenda kuzana imiti kwa muganga imiti yeze naca asubira kuvyimba Sentia uvuze kuvyimba nibiki wahavyimba iki ni indwara yaje kunyene indwara yo kuvyimba mu mutwe kandi sije ndayifise se jenyene ifise benshi n'abandi hariho n'abandi benshi babazifise ifise benshi kandi sije ndazifise jenyene yego Sentia umaze guca ubwenge byagenze gute we wiyakiriye gute
ntiyakiriye ukumyene nuko Imana yabibonye. none Cynthia urashobora kutubwira mwidonido uno munsi iyo uri ngaha biba bimeze gute wifata gute nibiki nta gihe ukenera abantu hari igihe irungo rifata ndicenyene abantu bakaza kumara irungo. Cynthia none ko tubona utiyunguruza canke bigenda gute Sinari nicaye hariya nije nikuye ngaha. Bigenda gute Ngendesha no ari nk'akantu mukeneye naho bigenda gute hari nk'akantu umuntu ari iruhande yanje ndamubwira k'akantu ko tubasanze ngaha mwenyene Cynthia ntagiye ushobora gusanga ata muntu numwe bari ngaha hanyuma ugakena n'ibindi kuja ku mwana muto canke mukuru bigenda gute none ubona vyogenda gute nta kundi nyene ubona vyogenda. Cynthia ndakubaze woba warigeze watubwiye ko baza bakuzanira ibinini bakuzanira ngaha gusa ntabwo wigera uja kwa muganga Iyo mitima we yaza kuyitora kwa muganga mugabo we ntabwo wigeze ugenda kwa muganga kandi yagenda mpetse wumva nari nkiri mutonya wari ukiri mutowe urumva n'ibyo yakubwiye umaze guca ubwenge ntabwo wibuka ko mwaba mwaragiye aho wibuka kwa muganga ni Bujumbura. I Bujumbura hehe I Bujumbura nyene ku kigo c'ibinoga. hama mugezeyo uba wibuka vyagenze gute bakwakiriye gute banyakiriye neza bakwakiriye neza baragerageza biranga tuca turagaruka. Zoririmba igitangaza Yesu wanje yakoze ndi kumwe nabo mw'ijuru imbere yayane. Mama turabaramukije Amahoro. murashobora kutwidondora Nitwa Nahimana Gilberta. Nahimana Gilberta Cynthia tubwiye yuko muba mufise ico mupfana nivyo Yego ni umwana w'iwanje n'umwana wa mwene wacu. umwana wa mwene wanyu tugiriwe ibakwe urumva ni n'amahirwe ndumva ko mushaka kuba mumuzi cyane Cynthia ninde Cynthia nigikimbe ameze gute agwaye iki byatanguye ryari Cynthia akivuka yari umwana ameze neza ariko nyuma y'ukwezi kumwe niho twamukoranga mu mutwe twumva arahoba umutwe wose mbere kenshi kubera twama turi kumwe niho namubwira ati iyo wumva nyaruka umwana kwa muganga ntakomeye acaja mu kaburana bamurungika mu Cibitoki bamurungika i Bujumbura gusa ibitaro yagiye ki Bujumbura ntabyo ntegera neza kuko ntabyo ncibuka i Bujumbura baragerageza ariko kubera uburyo buke n'umufashe kuko bari bitari bimeze neza bari bantu nikora nyene hava aragaruka amahera muciye arayabura caragaruka umwana arakura yangwara umutwe ucutangura kuvyimba rero aho hari ryari eka sinibuka umwaka hanyuma ati umutwe utangura umutwe uravyimba yarafunze nk'amezi 6 gutyo umutwe uravyimba gose aguma ariruka ku mavuriro ati bamubwira ati ntaco twogufasha niho haza bagira neza ari Bujumbura amaze gukwiza imyaka 10 imyaka 10 ntiyarakimushobora kumuterura ko yaramaze no kumukurikiza ageze i Bujumbura barapima biranka baca basanga yararengeranye ngo kuvugwa abandi barabajana ngo hanze abona niho yagira umubabaro hama havara mugarukana ngaha acagumiza ngaho urumva ibiba birahagaze byo kumuvuza urero umva acaguma ngaho guki imiti yose bamuhaye byose byaraze icyo rero bica biguma ngaho ko urumva umufashije afashiriza aho nyene mu kurumva ivy'imiti nta bikirimo ubu ivy'imiti nta byarahagaze none abaye kuba atavugwa uno munsi Cynthia abayeho gute bica bigenda gute kurumva nyina ni wahangayitse cyose urumva biberaho mu nzu urumva no kubwira ngaha abadukeho ngo agiye kurondera uko bafasha arinda gusiga ateguye ekarahangayitse gose bikwiye n'ukuri yego n'ukuri bira arahangayitse gose bikwiye none aha ko tumusanze ari wenyene mu nzu hoho biraba Cynthia aroroherwa oya gose ntiyoroherwa none yiyononye urumva nyina ataje nta kimutegura oya nta kimutegura
bakunze ibigano byacu murumva by'ukuri ko Cynthia ari muri babana uno munsi kubera ubumuga bwabo bidakunda babuze aho bashobora gukurikiranirwa babuze ico babavyeyi babafasha bemeye bakabugaranira mu mazu bemeye bakabashira mu nzu kugira ngo kuko atakundi babona bari kugira none mama mutoya wa Cynthia nibagiye akazina kanyu gatoya Nahimana Gilberta mwebwe nk'abavyeyi ndetse n'ababanyi ni giki mubona mushobora gusaba abariko barumviriza ubu munsi kino kiganiro uwo mufasha yoshimirwa Imana yomuhezagira ko ibintu agoremwe mu n'ivyinshi ntawo bishobora ko mbere afise no kwihangana gukwiye yego n'ukuri uwo mufasha yomufasha kuko arahangayikiye gose rero bikwiye bamufasha bakaraba ari nko kumujana mwirerero bakamurerayo nakazoza aramusurira nukuri ibyo musaba mwumva ko ari byiza cyane reka abakunzi bacu nukuri tubemerere ko tubandanya tugira ibishoboka byose kugira ngo dushobore kubonana n'umuvyeyi wa Cynthia arashitse yo bari uyu nyene mama turabaramukije n'amahoro ya muneza mwivyura ni mwebwe mama wa Cynthia ariko karibu kwanza tubaye karibu na Cynthia mama yaje wamubonye sava mama wa Cynthia twabatanze mu rugo muratubabarira twihaye karibu twihaye karibu twashitse nukuri na Cynthia yatwakiriye nukuri twanayaze kandi nta kibazo hanyuma mama Cynthia twagira tubasabye kwanza mwanze mwidodore abariko baratumviriza amagana mwitwa bande nitwa Corotilda nimbona musanzwe muba ngaha nyene yego tubangaha Corotilda nimbona niwe mama wa Cynthia Corotilda Cynthia ninde Cynthia byamufashe ryari yabaye ukujyari byagenze gute murashaka kutubwira idonido Cynthia namuvyaye mbona ari umwana ameze neza hari ryari isi vuba ntaho nibuka n'ukuri ariko hage apfunze nk'amezi abiri ca kumarira nguma niruka atingirana ibintu agwaye hama mu nyuma ahava mbona atanguye kuza aravyimba bukebuke ku mezi 3 mbona aguma avyimba umutwe yabanje mu gahanga mbona hariko haravyimba mbona amajino mbona hariko haraguka nca ntangura ndiruka nja mu kaburantu ababikira ngo ingwara ariko ngo uraja kwa dogiteri turagurisha akavinda ja mu cibitoke kwa dogiteri dogiteri arambwira ngo nikuje Bujumbura ngo ariko naho nyene ngo sinzi ko hari ico bazokumarira yarakiri mutoyi amaze umwaka nshanje Bujumbura ngiye naho nyene ndayerera aho bandangiye hose ngo iyi ngwara ntayo dushobora kugeza aho haza umuntu arandangira kuri radio Sanganiro ndajayo hama barambwira atamenyesha makuru n'abari ngaha mugabo zumugarukane tuzopfuma basi tubitangaza ku radio izoca umugarukane ingwara ishobowe n'abazungu bo hanze budana cembuga none hanze jewe nzohashikamwa niki nande ncanda garuka ncangumva njana amasengesho ntiyicara hava birakunda aricara mugabo ntapfa hari cangumiza uko kugeza aho rero bambwira ati nza numva ku radio baravuze ngo afise babana wavyimvye imitwe ngo abagarukana nca n'ubundi ndasubirayo mugenzi arampa agatiketi subirayo nca ndagenda maze kugerayo abazungu barashika barapima ngo Cynthia ngo yararengeranye ngo ko amaze gukwiza abarambaza imyaka ndababwira ati afise imyaka 6 bagarutse afise imyaka 6 nkimujana yagifise umwaka n'amezi ariko burya bace bampakanira ati yararengeranye genda ugumye uko wihangana umubungabunge nta kundi turi bukubwire barafashije agatike nca ndagarukana nca ngumaho uko ahantu nasubiye naciye ngumiza nase ahavana se nawe ahavarapfa shatuguma huko nyene se yitavye Imana ryari se uyo yitavye Imana ntaho nibuka ariko haraheze imyaka 5 umva imyaka 5 yose Cynthia niwe byose ni wewe Cynthia ni umenya byose
none ko tubona amagara yiwe atameze neza hama tukaba tumusanze ngaha mu nzu ari wenyene ubwo nta bibazo muza musanga yagize ibibazo arabigira nshitse karinganiza nshitse ncandinganiza nkaja kumesa nkongera nkoza niko bimeze ntago mushobora gutinya ariko hari abantu bashobora kuza bakamugira nabi oya hano ntabo gusa mugabe keretse impanantuke nta byahaho Mama Cynthia uno munsi muri ko muraraba ni kazoza nakahe ka Cynthia kazoza kiwe je mbona ntako mbona kuko ntavuye ahari ntayavuye nukuryama ndinda guterura kufungura ndamuha agafungurira ahari ndinda guterura kuryamika ariko nanje hageza asigaye ananira mbere no gukomereka nje nkomeretse nariko ndarira none nk'ubu nzomuterura gute nzobigenza ati sindiko ndabona ingene nshobora ngiye kuzobigenza tuboho nakomeretse nahora nterura bigakunda none ubu ntibizonkundira yego Mama Cynthia ubuvuzi mwatubwiye yuko mwagerageje kumuha imiti uno munsi nta muti n'umwe harageze igihe bampa imiti iyo miti ndayimuhaye akabyimbuka buke buke akagabanuka umutwe ukamera nk'ugabanutse ariko haheze imisi hanze mbona asubiye kubyimba iyo miti ni imiti umeze nk'amavuta bampa utuzi ntonyeza mu kanwa nkwegesha akantu umenga na gakenke niyo baza barampa uri mana nyumana nayo ibindi byose ni ibishushanyo gusa Cynthia uno munsi twakugendeye ni giki ni benshi bariko baratwumviriza ni giki ushobora gusaba abariko barumviriza kino kiganiro je nasaba mumfashe ndaho ukuntu nokira ino ngwara kandi nobishima mwoba mukoze nta kindi wumva usaba ikindi nosaba niko nyene nosaba nkagenda nk'abandi jewe saba n'ukuri ko bomfasha nk'uko nyene habonetse nk'ico kigo bakamujana ko boba bamfashije nanje ko ndavunika ndaterura ndoza buri mwanya nza kumesa birashika mbere nkabura n'agasabuni nkapfa kumesa uko ingorane n'ukuri ndazifise mbega hoho nta mwoba mumaze kumva ibigo hana hariya byoba birera abana nk'abo je ntavyo nkunda kumenya ariko ejo bundi sinzi ko yo bari mwebwe hariyo abari baje ngo kumuraba ngo basiga baramufotoye hama ngo baramubwira ngo ntibasanze hano baramubwira ngo hari ikigo uca kiza ngo mugasenye ngo bazoza kumuraba ngo kandi yihangane ngo ureme ngo tuzoza kukuraba nivyo rero narinzi nta handi hantu narinzi ico kigo urumva ati ndarindiranye gishika ndindiriye nguma mvuga atariko Imana yobikora ndavyumviye nguma ndindiriye mbega none mbere nari nsigaye mvuga mbega none ba bantu ko bataraza gabasha nibiki Mama Cynthia ati ndarindiranye igishika dukuri hamwe hoboneka ikigo gishobora kwitaho abantu bagendana ubumuga nk'ubu kugira ngo bashobore kudufasha baze baraturabira abana bafise ubumuga nk'uku ndetse bakabana bavura Mama Cynthia reka tubashimire yego namwe murakoze namwe ni sawa sawa